iby'isi birahinduka data mu kazi ngo bakunzi bacubahiro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba nyuma ya Alex nyuma ya kamera na kuraje vuze nyuma ya Alex kandi cameraman we Alex nyene ubwa mbere na mbere maze ndabasegukana subscribe na comment kugira ibintu bigome bigenda neza cyane muzoba ba mbere gutangura kurabona mubona ibigano twamadushira ko misi yose no muzitiri kumwe n'abaririmbyi bariko barakora neza cyane kandi bari mu bikogwa uwo nawe usunda mwitwa Wizzy Boy se mwamen urabona yuko mu bavu bwanje turi kumwe n'umuntu afise inzobe nyinshi bose barafise inzobe aho bitandukanye umwe afise ubwanwa bwinshi undi afise okay reka manze mpere mu buryo bwanje Wizzy Boy ndakora mukije ya ndabaramukije murameze neza umeze fresh ya meze fresh man ya twarukana kera Jasmine man ndagukumbuye sana nguraberewe sana nakayebe kari mbe ashara n'amafaranga menshi oya man hajya ugumye nk'ahantu muri studio ukaguma ugaranye uri kurakora ibikogo utezogira akabiri keza ya mu bavu bwanje naho urabona ko hari kumwe umusic n'umusore ameze neza cyane mbe muri bazi gituma ntiriwe ndanamuvugiza reka maze ndamuhe kaze kuri Cyubahiro TV abanza baramutse kandi nabidondora vipi fresh umeze neza ego ndakomeye ego kwidondora kazi n'abantu bakakomeye izina ryanje ni Agate Gamen umusani mshasha muri music ya Agate Gamen kubera iki Agate Gamen Gamen ni zina nahisemo kubera mbona umenga rirambereye bivanye n'ingene meze uko nyene ushaka uranavuga n'igiswe ugacisha mu ntangorane Wizzy Boy nyuma y'igihe kirekire kwandika indirimbo sibo ugasura n'izindi zitandukanye twumva ndanyugwa twumva muri kino gihe nguri mu gikogwa ariko akarevo warugeze kumenga karagabanutse gatonya nka je niko no bivuga we kubgawe vipi akazi bimeze gute kazi k'umuziki ego mutama ivyo uri kuravuga nivyo aho nciye nko kumutakura barambwira Wizzy Boy uhatakaye akundi kuntuza ko semwa meme biki ko twabibuze gusa manu urazi umuziki ni rero utaravuga amajambo menshi arakantu wumva abantu sibo tugende kwanza yo ngwiro se buriya barajinyika ai ngubuzeho basaba bagatwenga jewe navutse mu muryango wifise amazama modoka buryo ubuzima bukomeye numva budashoboka uko nabibona siko byakomeje iby'isi birahinduka data mu kazi ngo birarangiye abara abagenzi bacika abansi mazarabura n'umuhano gwere gusa sibo abantu sibo abantu sibo ntibakurishe nakantu nyene ushatse kutugirira Wizzy Boy igihe kirekire ubu nyatwumva ngo muri ko murakorana igikogwa nino nshuti yanje mu bafu bwanje reka manze kwanza haga ndibaza nawe nyene ari mu bantu bafise impano ikomeye cyane ko bantu batarumva indirimbo uteraso umaze gusohora rutishizeho gatonya bumvirize talayi wawe ahigeze ya hiyo nyimbo mimi nafikiri kivyangu kwa jinsi ninavyoiona jinsi ninavyoisikia nyimbo itakuwa nzuri sana na watu wataipenda kwa maana imetengenezwa na watu ambao wanajua na wanaelewa maana ya muziki je ndibaza uko umuziki abantu bazowakira neza kandi ni mwiza nkuko natwebwe turi mugabo hari byo dusanzwe tuziko wowe ufise studio yiwawe kuba tayizi studio yawe twagute studio yiwanje ni Agate Record ndo jina lako jina langu ni Agate Gamen lakini irogo ni Agate Record umuziki w'u Burundi ubona gute mbega burya uri umurundi bwite cankwe uri umuntu wakuriye mu mahanga hanyuma ushiza kuba ino mu Burundi ushobora ati nkorera ibikorwa byanje ngaha mu Burundi je ndi umurundi ariko nakuriye mu mahanga ariko kubera gukunda South Africa nimeshi uko mu diaspora anashi nabaye mu bihugu bitandukanye Mozambique Zimbabwe Swaziland kubera igihugu canje cy'u Burundi ari cy'amavukiro mpitamo kuza nyene kuba mu Burundi kubera ndo murundi uri umurundi Wizzy Boy kubona abahugije ngaha anya muri kino kiganiro nuko nziko amakuru mfise ko mwamufitaniye igikogwa nashaka mu nk'umuco mwese apana kuja hariya insaku zahena hariya niyo mpamvu nabashize hamwe ico gikogwa kimeze gute cyitwa gute kumbure
turaba mbere mu gutangwa kumviriza ubugihe bw'igikorwa muri kumwe. Iyo ndirimbo iracari bangamuta urazi indirimbo ikiri shasha muri studio bakiriko barashira nk'ibirungo nico uyivishiriza nga kuri televiziyo ivyo bica biba ibanga iyo ni serious umusi yasohotse muzoyibona ni indirimbo izoza imeze neza ndibaza ni indirimbo izo imeze neza kandi rero si niyo ndirimbo yonyene uyu nkuko yakubwiye n'umurundi twace dukora n'indi ndirimbo twise ni y'u Burundi twaririmbye niyo ndirimbo yose izoza iri hit yego tuko turakora mutama muzobibona none Wizboy umaze guca mu studio menshi uri kumwe n'umuproducer nawe uyuhe mu producer umaze kumwe n'umenga atuye onya aragorana kuruta abandi kandi niyo ba afise ingeso ari wenyene hariho nabandi bayifise ahubwo hariho abatinya kubivuga umuproducteur agorana shantu bavuga nti benshi aba producteur bagorana ni benshi ariho bantu zenya ba high breeze bajya baragorana cyane umwe yitwa ngo one way nyambari bo sinzi nyambari bani we nyambari wana sinzi sababu sarijenga jina nivyo kwimenya ivyo ari imenya urumva high breeze abona ni bari serie nivyo bako barakora kuko barabaye aba escrow urumva hajya ni hatariro hajya aba producteur nce tumanje naciye ndafise umuproducteur wanje twa Mbare on the beat Mbare on the beat no umuproducteur nje mfise ari serie ariko yanabona akazi ari karakora icarico kandi arashaka n'izina giwe rigireho rigeze urumva habwo yifuza yobona n'umusana kuze amukorere kugira izina giwe riduge kandi ashaka no kuduza studio urumva kandi bivanye n'iyo studio ni guyiwe arafise studio imeze neza yamwayibonye Agatu Records imeze neza cyane kandi abaririmbikira n'abatumiye bose baje nawe kandi uze kuririmba aho gukora umusana ukomeye urazi kuri umusana unyemere indirimbo avenga yinjiza ivoko nyimba ari ready je nta kibazo je mu mpaye beat nta kibazo mva ngaha nkubise kandi mwese ncenda basaba featuring uravyumva featuring murayimpa amaro tubandanize uco twariko Mbare on the beat yubawe n'umuproducteur wanje nubaha ariko arakora akazi kanje neza wowe wari serie nameze nk'abandi ba producteur kuko azicari karakora rero producteur kino tubahanura ni muze murakora muri serie umusani mwe programme yiwe umukorere kusa yiwe no kugihe ciwe urumva kugira nibigorani abasani ukiri ngaho nyene abasani twaje ukara abasani ba mbere biyemera iyo umuproducer umuhaye amafaranga ukabona arakugoye urayamuhebera bigenda gute urashobora kuja kuvuga ati aba producteur bo ngane mbura bahebera urabahebera ukaba none wogira ikigashaho none kwaca yajya kwa usanga ari karanwa mu rumogi wo mwishuziki urahembe bya bintu bifesi yavuga rebe bwa bundi nibyo barabi none aza ko aba yabeshe bifesi nabesha avuga vyo ndi kumwe n'inshuti yanje ngaha anya urazi gituma ntagumena guhamagara mu izina je nakubashe inyifato yawe yavuze ko ari aba producer bakunda kuba bagorana uyu muririmbye mugenza ariko wowe uri mu producer ukora ubuzi bubiri butandukanye we nawe iwawe bimeze gute ntuzaburo nk'izina rikomakomeye ngaha mu Burundi hanyuma utange kugusuzugura abaririmbye mu gihe baje kugushorera bivana n'ubwenge bw'umuntu iyo uzi ikintu uri kurakora n'icyo ushaka gushikako ufise ubwenge kwisi nta mutunzari ariko hari aho usanga urarosi miliyoni ugacubona yuko wamaze kurenga abandi ne ariko ufise ubwenge bukwiye ijya miliyoni bisaba ugume wongererezako kandi ugufata umuntu nabi kubera yakuzaniye ivyiwe umukiriya kwanza ni nk'umukwe cyane gose urabona umukiriya ni nk'umukwe abe hasi abari uwo hejuru bose bayicubahiro kingana rero akazi kawe umaze kugakora nkuko uzosanga uteye ku ntambwe yo hejuru nk'abandi bari hejuru mu ivyo bikogwa umaze kuja mu bihugu vyinshi umaze kubona abantu benshi batandukanye bafise imico yabo ukwabo ni ikihe kintu gituma umuziki w'u Burundi udatera imbere gushya narwe ziya miliyoni baza gutora ngaha mu Burundi narwe tuje kuzitora iwabo bipfira kubera nasanze mu Burundi nta rukundo ruhari urukundo gorondera abande goza gute urukundo kwanza rutegereza kururondera twebwe abavandimwe kubera nta uzova hanze aze kubaka iwawe cyane gose ubanza kwanza kubaka iwawe hanyuma ugacugenda iwawe je ndashaka yuko umusumwe aba Tanzania aba South Africa aba Swaziland Congo Tanzania baze kudusaba na twebwe amakora tugenda mu Rwanda tugenda he ko kina twebwe tutokwimvira tuvuge ati reka na twebwe dukore n'inguvu hari abatwige nkuko natwe tubiga urabona abarundi
ni bake usanga bigana amabiti nko muri Rwanda he na Barundi kenshi usanga bagonga ibiti za mu Burundi kusanga twigwa producer twigana ibiti zo muri Tanzania, Rwanda, South Africa urabona nk'amapiano turiga ariko twegwe ntitwiyumvira kubera iki rujya rukundo ntago dufise urashobora gusanga ufise ikintu gihambaye ugacucigumizako ho uvuze ati reka naje wenda muhujya wundi kugira tuguruke twese uburundi bwacu turabingene twobuteza imbere nibazi ko iyo ari impanuro ikaze cyane Wizboy we kumenga misi sigumuниgango jambo tuva hirya no hino hajya ni keke ufise mu buzima gikoreshwa n'abandi kandi ari cyawo kagikoresha gake kandi cyari gwawe je nama nakivuze nacuzi c'est moi même usanga abantu hose none uravyumva nabiyemera ko bitwa ko ba c'est moi même namaze kubona igiro no kumiduga namaze kubona imiduga ibiriri c'est moi même araba boss bagenda bazikoresha ariya bacumva no mu boss ubuharasiye yiyemera ko je c'est moi même kwera barumva iraca mu ndiri abarindi b'abarundi ngo musigaye mubamba Mario sana ngo murarongorwa none mwebwe bimeze gute none mutama je aba journaliste mwebwe murantangaza imisi yose ko turaba Mario ko turarongorwa nyamba mwabonye bajya abandi barongowe none twebwe mucamuza kubishira kuri twebwe rega ujya mu star sinjewe ujya yarongowe nyamba yarongowe nugere ko nje ndaza kurongorwa urumva je fisi imico yiwanje ngenderako n'amabwirizwa yiwanje je njeho nyene naranse kuba mu Mario apana kuko nje sino mu Mario kubera iki ndi umuntu niyemera ndi Wizboy je nemere ko umukobwa andongora gute ico ni kibaho umukobwa kurongore ivyo birabaho agome dusa n'abasozera umwe wese ndamubaza ibibazo bibiri hanyuma anyishure hagati umunsi wa rosa mahera akwiye abavyeyi babiri uzotanga kugurira umuduga ninde amahera akwiye n'ubundi yafise kubera umuntu anezego nakijya afise utashimye ijana cambe ijana ari kubumbe naho uzoronka amamiliyaridi ntacu uzokwigera uronka rero hagati y'abavyeyi babiri papa na mama je mbona yuko bose bafise akamaro ndayarose ndose nk'imodoka imwe novuga ati iyi modoka imwe ndayibahaye mu isangire nkuko mwasangije no kumvyara egome nibazi ko ari impanuro nziza Wizboy duse n'abasozera nawe Wizboy iyo bari mu rukundo jewe na rukundo ndimo nta rukundo uri oya Wizboy muri mu rukundo umuzi byo kukaronka umukunzi nakaye kajambo umubwira kugira abone yuko agukunda cyane apana numubwira ngo uzomuririmbira tumenyera abarindi muvuga ngo je ngo nzoririmba apana nakaye akantu uwo mukora nyine karyohego oya umukobwa kugira ikintu uwo mukorera ni rujya rukundo gukuri utamubesha udacari inyuma umuci inyuma ukamubwiza ukuri ikintu cyose kibaye kikabukuri kandi nawe nanakuvange kandi nawe numuvange urumva nje no mubwira ewana mugore wanje nje nuzoza umvange kandi nanje sinzoze ndakuvange nje na bintu byinshi kuko twe abasani turirimba byinshi nugire simere nka yandirimbo ya Kidumu hamwe na Ntuzenya na Marina ko rujya rukundo werekana mu ndirimbo nanje urunyereke oya Kidumu nazi ko yacamubwira njugo rukundo abari go mu ndirimbo ni gwa mareresi twe turi kumwe turi mu buzima busanzwe nabi atari kumubwira gusa ko ndamukunda kandi nawe abandanya nkunda ya nivyo bintu nomubwira to murakoze cyane ego yes bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro mwari kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alex mubandanye mukanda subscribe na comment ibintu kugira bigume bigende neza hanyuma agenda basemu turirimbire mwese akaririmbo kanyu cyangwa mwese akompoze mugasa muhurize hamwe nyene ingunyongorere gutinya abantu ingunyongorere oya man oya iyo nyimbo tusimba oya ndimo twiririmbe man jura bikata man oya man twiririmbe tarasoka uhaki ya Mungu ego akapande gatonya sawa uraziko nkukunda sana baby na undi nifuza mama tari wewe I love you when you want you my only one nakupenda sana amamegania zo ingunyongorere mutinya abantu ingunyongorere aga ingunyongorere mutinya abantu ingunyongorere chakizuru nacho chabuno yamiwe na pumuzi yangu nyegenge ende ngitanda we nawe
watwaye nje bulo yami wabumuzi yangu. ntibaze bayibe. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV, aba ni bamwe bafise tala idasanzwe. Namba mwifuza kuja ku social media yabo, vuga YouTube yawe twagutse. Ni Wizboy official kuri Instagram, Wizboy page Wizboy. Hama abafanzi banje nyarukira ku ino TV, mukande subscribe na comment ko televiziyo iri kiritanga cyane, kandi mwakoze cyane kugira kuva hariya kure mukaza ino kuturaba, mwagize neza cyane, mwubahwe cyane. Hama nabo babwira active nani? Jewe YouTube yanje ni Agate Gamen, Instagram ni Agate Gamen. Ibikenewe murabizi yuko dushaka gushika imbere, mukore ivyo mubona bishimisha abantu bose, bishimishe mwebwe na twebwe abasani banyu bo Burundi. Ndi mushasha muri game ariko nzoba zanira ibintu bisosa nk'ubuki. Twese muri rusangi turabakunda cyane.